nkuko nawe babwiye munsi murana yuko bomora ry'amarabara ryashoye kubomora amazi yose twari dufite ababyeyi badisigiye ariko narashoye kwicara hano ndibaza murana yuko ino nzu iri muri 25 metero kuruzi kandi murana yuko mu mashengero batangaza yuko we nta musi wigera utekereza kumwe n'abandi we banda nivuga by'iwawe biragusha wende naje nakwibera we vuga ari ibindi kuri yo nkofero turi mu nama niyo nama n'inkofero birabyana kandi wewe wabureba wumvira agapapuro kwako tumari hwayise ega uramenya akanya abavyeyi batakiriho je ni je ndiso mu gishingo cyane ngo kwitwa tonto rero muvyeyi waba ngo grand frère rero nguca witwa papa kare bandanye ivyo ariko gusa Dani Nibishingo mukuru wacu w'ikiburego uratse uko yigeze kumwe miliyoni 5 zose zimariye mu bagore naco zamumariye ningarishe dusaba ariko karagusaba ibyo vyiwe baramuhaye yarahite wewe vuga gusa icyatuzindukanye ngaho uvuze ngo ufise inama ufise ivyo tubwira wowe bivuge vy'imiliyoni vy'inzoga vy'ibiki ivyo nibikuraba vuga gusa wewe vyiwawe gusa nabindi none wora tubwire we Jakwijambo ndakubaje kwijambo ndagwaje kwe Okay rero nanimvire yuko iyi nzu kwera iri kuruzi twoyigurisha Indire garase Sirakubwiye ntabizima yamaganira uyu ni mushiga ubwenge bwanyu nimumvirize ibyo ariko aravuga none wabuze ahandi uhora nawe barababwira maze je ko bisa amaparasera y'ibanje ivyo murabizi aho muvuga yimwe nk'ubusimbira hamwe mumenye yuko ejo nibahabomora muzokwicuza nayo mwohagurisha mbe uvuga ego kwagurisha n'ikintu ibintu bari kuravuga nacyo nuko dufata barabizi na nyemo we vuga ndakumva rumaze mwumvize ibintu ariko aratubwiye aho vuga amahopa amafuti imyaka ariko avuga ibintu byo wari babareza kunama ndabashigikiye agenda byashigikiye basi tumuha umwanya w'iminota 2 ajya kwijambo sivyo gadani navuga afukofoko ibyo afukofoko hejeje atadubana kwijambo kuryama n'ibyo nzoga kwanza wewe kwanza ubishigikire na akwaho karavuga umenga kamizi inzogera mu kabo wewe aha wabizi basigiye abana babiri wewe reka karazina ngo tuhagurishe tuje tujaje ntazo tugurira handi none rega umiriza sawa none leta ni hatwara ku buntu zobirangusha yo iyo leta ari nama yagiranye n'uyu yaje muri leta bakagira uyu yavuganye ravugereye atari ibintu byo kuri WhatsApp gusa bimuhenda ngo view turagwa umwanya 2 vuga view wawe rero nabi ndetse kandi subira kati kuvuga nabivuye we vuga namburi grand frère muri tonto namburi gikizo mu mwanya ndayibasafi uraje ko nani ndabakuriye mu mwanya vuga abanya kagaye kiwe rero nyiragaya ntaje bizavuga anavuza vuga we dani ngo wicara ngano ne basi nazane tutu ariko ari yumvira ububeshe tumureke yumvira we muri muhore sawa ubu kuri nduru ngaho ne vuga icatu wewe nyamabere usigaye uhagara imbere yanje Garasi cyabe ubwo burara bwawe simara bushaka numviriza sinakubwiye nakiru kizima pese mu mutwe umviriza nawe marumboregwa maruburara mari parcelle mari muzivukiro ivyo aravuga nakena wevuga icambo gusa umviriza ibiki nababwira sinaje guharira namwe n'amabere washirije mu ibiki sinaje guharira namwe ndi muto sindi gito narakubwiye imetero bapinde zaguye hagati na hagati mu nzu
ariko akanya leta igitebaganya kuzibomora reka turondere na makeyi baduha hama turondere ahantu tugura tuzoto twubaka inzu y'ivyondo ariko tube dufise ahantu afise umutekano misi yose kwama twiteze ibomora misi yose kwama twiteze ibomora kubera ko umutereka tukahagurisha hama tukarondera ahandi hantu tugura Dani Norangura chibwe rega ndakubaze Dindira gato Dani singeneye guharira nawe Dani ndakubaza Kwibarana mwabonye ko byagenze Nitwa dufise are ziri Ubu nasigaye metero zingahe Hasigaye metero 10 wowe uvuga ngo je ntabwenge vye na ruzi ndabufise wewe okay uwo muntu azokemera kugura iparasera kandi azi ko metero zo mu munyoro ngo twagize amanyanga avuze ati ngo barape metero zigera makamuri saro none muri saro ninda zogura numva yuko ari ubeshi bazogura hasigaye bazogura hasigaye none si abazana abo bazogura nga abazani bande none ko ari bubeshi bwiwe gusa burya kurondera umukiriye w'ikintu biragoye ariko murazi yuko mbere twashaka ko 20 miliyo ariko baremeye kuduha miliyoni 10 ubu n'ubusuma bwawe miliyoni 10 umwe bagiri batatu bane batanu batandatu miliyoni 10 muzozigabura gute mubeho gute dindira izijyanye hari hano hakizimbutse tuma tugenda muri nkenga busora ari ruguru cyane ruguru ya nkenga busora warakora amashigikira umviriza ntabirebire nga sivyo mwebwe tukora uko sivyo mwe dukora uko jewe ahantu umviriza umugambi cyamfise sivyo ahantu tuhagurisha se muri umwanya hameze uko reka mbe ndagira akabare nivyagiye uko none ushinga akabare ndagenda bereke basi je ndemera tugurisha reka tugurisha hama mahera umwe turafise hasigaye kwibarabara hari munambari hari nkisigaye ubakyaje nyine tube hama ayo mara tugurije nga je mu miliyoni 2 cyo nigira muri Kenya bisigaye mu zimene miliyoni basi okay dufate basi umviriza dufate basi baduha izo miliyoni 10 zigabure Nidukene utugure basira zigabure izo miliyoni 10 ndababaze mugabure nayo mutarabona none miliyoni 10 nazofise nanumukiri araroza kudutesha umwana ngumva ko ndi mukabari ndi mu cupa 12 none rura umviriza umbe nabwira ambaye shasi ndakwinginze uje kuryama jewe mwe bashe umbe nabwira wanga kugarura inka ikiri hafi yamara kuremika biranga rero warabiye rero nabo barabiye wewe none iyi nama mwatumiye ko y'uburofa cyane basi wase kuduga munye mu ngenga mu mijambo okay mu mijambo umviriza rero ubu rero nije natumiye inama ntagire umuntu ashobora kuvugana amajambo wihaye iminota ingahe kandi murashikize icifuzo cyo mu rufasoni sawa Dani ndasubiye ahantu no kwagurisha ugomba kujya muri Kenya tuzokurondera uburyo tuzokotiza turi umuryango hamugende ariko amahera azova ngaha hantu tuzogenda kuyaguramo akandi agaparasitera niyo kazoba gato kagume kariho tuza abantu benshi yarasoma etaje uno munsi bari mu buzima bwo gupanga mwarabonye amahitaje yabomotse kubera ibarabara kandi bagura hajya hano nabo bari bazi ko Amatati harimo kumbe baguze ibibanza bya leta sitwambira zabo muresi natwe banyuma kuko ikiyo cyabeshi numunezero n'umunyenga rero nimba hari umuntu avuga ati jewe nzo miliyoni 10 akazosigara nako reka tuyatora yaravyemeye mu miliyoni 2 ntaje mndago gwenda barashaka gufata birashoka yuko ayo mafaranga miliyoni 10 tuzasa hama leta imaze kubomora agasigara ku gapande mubona bagacavuga gute bacavuga ati namwe nakwiye kubaka ariko murazo yaguza zo kumenya naco zo turondera ko twara mubwije kuri ku metero aho zigwa aravuga ati jewe ne wabomora nzokwimenya ko mwashaka miliyoni 20 ndabaha 10 aciyemo kubiri akazosigara ari kazosigarana ubusa busumba kamera mari kabisa ubu yeretse ikivuga yuko hari urukuru rukora bavuga yuko hajya kora barabasha kongereza ni metero 6 bakaduha imutibikiro tugasera ni metero 4 leta izokomera kubaka mu metero 4 Ngiriza
Uriza. Ndazira kuja. Jewe ndagiye none singiye mu kabare. Je ivyo wewe uvyumvirize uraza kubirubwira. Wewe uvuga ibintu vya leta uduga umanuka uvyugo turi vy'imikoto none wewe nakubwira ati wewe izo miliyoni 10 wemeye bwirezo umaje ndabimenye nigire cyane tuvane ko bisigaye uzokwibeza wewe byaheze byo wabirekeye wewe ikarato zitatu za musteri uri rofa dengeze ku karato 12 umwe ku karato zitatu wewe warasaze wewe uza wiyongereza banda kwanza ni 20000 wanje mu kabara nababwiye ko ndabaha ijambo none nko ninde niyababwiye kwijambo mwiza je ndi ijambo ko biko biratinda uvuga bya leta umibuzi bukiro ibifyigi ibivyogo byo uyu rero ikarato mu mwezi ya leta numviriza ya leta birekerere leta by'umuryango bishinzwe uwa kuvuga ati mwega mukene kurongora abana bangahe muzovyara gute muzobaho gute ukuzana ibi by'imizibukiro ibintu vya leta utupanga tira kura mu mutwe wewe ngora nayo sikara 12 genda ahubwo kwanza ubwamera mbe nakukaye urashobora gutigi guti waho nguke muri Kenya uvuge ukora nibiki wewe kiguma kingwako umbriza genda basanga kabareka utireke tubandanye n'amabasi tuzogucegeranya we urabicegeranya uzomaje icegerano ni iki bachika basozo gucegeranya icegerano uzogira ukutuzana mega yose ushira ahantu nawe udandaza inzoga nta bindi icegerano uzomaje nuzumbye ati ngo tura miliyoni 10 wewe uzozana mega hariya itireke yaje kuri kajya gatongo kanya nuzogura tushira hajya nyene turadandaza ibiyeri bashiki banje bazoba servere uzoba mucoma wena ndakushira wenda kushira jera kandi rero nta nyama tuzogira zimene zikino utubenzi gusa utubenzi kandi wozo umushira utubenzi irakongoza uzogira unwaru je wapi ivyo biri binama byano nishishobora kuvyemera ari mu gusara muratwenga umuntu ari mu gusara none ubigira ubusenge ama pasteur sengera usenge none nibusaza usenge arakwiye kuja kwa Roja none Dani bindira gato murona nababwira mwakobwa mu bahungu muri kwishimira ibintu cy'akabarero na mukuru wacu natazopfa yimariye n'inkono y'itabi nazovamo Dani nawe upfiye ubwenge nkuko ugashigikira imborego yaje sinashigikira imborego umviriza ijambo rimwe ega ngomba kufatira muga mu gaje sinagafuba kugacumbisha ukoko kumwe nakubwiye nimba tuhagurishije swati ujyaze ntazoduka mu nyamaboko ntazoduka we hajya mu intuze myisare ntazoduka ngaho mu nkenga mu busoro wowe ujaje yene kuzoja mu ruziba mugabo je sindi nababwiye ati cyo nkene muhagurisha mu mafungo yiwanje nigire kwirondera ubuzima muri Kenya nta kindi je nkene amivyo bindi navyo je nzironderera vyiwanje mu maboko yanje hariya kwibara bavuze haragiye ngahagera hagenera abantu bose tuzohaga abantu duhande tuzohagabura twese twakwigwe je mu mego hanje je kwirondera vyiwanje ivyo muko mukemerana navyo urupapuro muzuzane sinye ngora ati nawe ushaka tubaye kiro Jya mahera nkeneye nayo ikirori gusa kandi n'amasamba nagiye ndikiriye nta mwanya afise ngo manice ngaho suwe umuryango wacu ugiye gutatana menga dusigaye tubwira ibi umuryango wacu watatana si leta nimba ariyo leta mbyeyi nimba ariyo leta mpuzi umva atari itwomora cyane nuko birandenze ibi ngiye kuba ndaryama pe mama nawe kugira inama byari byiza ariko aba bantu tuvukana pe none ubivuze kwikina cyo ikintu muvuga cyose ndabashigikiye kuko leta ibintu ubu nta n'umuzibukiro bagitanga mwinshi twagurisha ayo makeya tukayarya mugapana kuvuga ngo tujye kuba mu busoje ntaho ntushobora ahantu hose iyo uvunitse wiga gucumbagira ahantu hose aho mu busoro uri kuraho usanga ariho heza wonyine mvuye kwibarabara gushika none kugenda kure kuva kera ngahamye gisagara aha ni hanze ari shamba ndabizi je ko navuze we kuri umwana wecu gisagara none umva shamba nari aha uzoza amateka yaho aho sari ipori bari mu muceri ngatwicaye urabona nawe bakera bose barafuye ubu hari bashasha niyo natwe hariya nubwo atera imbere hazotera hatera imbere ariko ndakubwira uyu muryango wacu yamba rukomeze nishyuza impamvu navutse muri uno muryango
basi iyo Imana yaza kumitisha mu muryango mvukana nawe sinari guhitamo umuryango wacu oya basi ntutu dutware hari haruguru n'ukuri naho ntushobora kandi ubona hari quartier zimeze neza uzogura muri rohero canke mu nyabugete kubera nyene muri rohero ayo mahera yova he cyangwa ushaka kubikiri cyamahera de naco reka muzasanga we Minivara warishomisha narayirisha sikaye mu gice cya kabiri sawa naco umvuriza nawe ishuri arataye utakwigira ibyo garasa yigira amatwi atoboye amatwi atandatu ubu urara watanguye urakombora ubuhera niyo mpamvu ushaka kutujana hariya uri kwabera kubera utaha amajoro oya sikuvuga uko nyene mbashaka ahantu nyene haba hameze neza ku buryo ndose n'umuntu aza kundamutsa abona yuko tuba ahantu hejuru urabona nk'unganye iyo nzu yacu ukunge nitesa imara mubu ndose nyene umuntu ndamubwira karibu muhira kaza nyene hanyuma nibayibomora muri mwibarabara uzozora batwara kwanda ntituzokwemera kuja mwibarabara kandi wewe uhari uri kwaza yuko madama azokwemera ko amatungo abantu bigaba nko gutwanya oya jewe sindikiga babona nyene inkafisa akabiri keza niyo mpamvu camba kana keza sinshobora kubikiga mugabo nyene nibahatwara nyene uzugure mu nyabugete canke ikiriri mu rohero ahantu heza kuvuga ngo uzoca utangura kwiga gusenya rega hariya n'amatarari sawa kanavuga na madama sawa reka jewe nigire kw'ifomu nanjye nagiye no kuri kuryama ibintu birandenze Shiri wanje ni biki niko wicurikiye ibibazo vyinshi kumva n'intebe nyinshi ngaha anyariye hari urubanza yoro urubanza ndabwira muravuka akavukana n'imbwa yibazavukanye n'abantu Narindi mu kanama kaba abantu tuvukana ujyaga na frewe nimboregwa yabaye nabi nta no kunyumviza cyaka koragenda nako ndababwira yuko twofata ahantu tukagurisha kubera baguma ibomora ubona kamwe koko yarabara koko hasaye metero 10 kandi metero 10 ngizokira bano bantu bana ko papa yazaye ntayekana none bakugurisha suri imfura abana bari ganye nibo bokubuza none mwanya ari mboregwa erege n'imboregwa amazi kubimboregwa nta bufura bagifise ubufura ni jambo gurisha ugurisha hanyuma ucugenda nakare wana bajya bashikwa ko bamaze kunanirana bose babaye abanyagisagara urumva indero yabo isigaye igoye n'amashure yabananiye nufate bose utware ugende guta mu cankuzo none bashire hafi batware kuja kubata mu cankuzo hanyuma twironkera amahoro je umuryango wawe kweyo ya nanje sindawukunda abana ntandero bafise kandi ntibanyubaha hako bodutwara intuzenya naka dusigaranye gurisha atanmugi ukoresheje inama kubera bose nta bwenge bafise saba boregwa saba taboregwa bakubwa bobo ntaco novuga reka sheri uvuga kwirukana abantu muvukana biragoye kare kwajana mu cankuzo nta family yo mu cankuzo none tomenya ngo afise mu cankuzo ngo bashaka bagenda babe gute kubona mukuru wanje ni kirara kibereye ngaho none ntibigira ko bakuze bananirana batakuze aho botabwaho se nkiboba igito gitabwi wabo none gitabwiwe none uko bakuremereje bavyanse none uzocugira ikirere uzocugira ikishe ngizukuri jewe ico mbona reka turabe ko bikwisura
nabona abantu ndahamagara onkire wabo numva basica bivuga akemeza ko turagurisha ko onkire wabo ansinyiye hagasinya n'abajya abakobwa batatu niyo kiya gikuru cyabo kitosinya kiya biraza ko ari kirara casaza urumogi gusa itabi abagore byose byagipfiriye none umuntu ibaza papa yamuhaye akiriyo yamuhaye miliyoni 5 ngo agiye muri Kenya yagarutse cyane karesagira yajumengana umuto rege ikibazo ego ujya n'imborego none ujya undi na ujya mwene wabo nawe ujya bashiki bajya bani bose ko bayisimba rubebe none wevyo bisoma heho bikura he nore bajya bashikaje bo biroroshe bazokwita madabo bose bazoshotekereza bajya none ndi bakubitira madamu nzi wawe no none bazo ikizotwara ndacirukana kigenda naje gutunga frere naje none uko bagirira imbabazi ubagirira impuho ngo nibogenda ngo mucankuzo ngo nibogenda he none ubashire gute nugira impuhe rero hanyuma uzobonane na onkle wanyu mubiganire wumve ariko je ndazi yuko ico wakora cyo nuko ubakuranga mu gisagara ukabatwariyo ubonye ukabatwara wera ntaco bakimaze nta nico bazovamwo ariko ndakubwire abantu bakuye amasengesho twese turanywa inzoga nta muntu ndabona nka idi wowe yarabaye umusega w'imbwa ugize yogo hariya kilometero yankwereke reka tumare kubaka jahana hama dushe ndabajana baze kubaye basi n'abatari bayidi mbona bose ari binani je sinzi ibyo kurambira ngaho nje gusa ico mbona twokorera ku ngingo yafashwe na leta ko twohomba hanyuma ukahagurisha we gusa arondera gusa umukuru w'umuryango nkuko babivuze muyomba hanyuma aje kubera bose bamufana bose nibijuju nta bwenge bafise bose wera ku bakobwa ku bahungu nta jambo bafise n'ufise ijambo ni wewe kandi n'ufise uburyo naho je nyuma y'ijambo ryawe wewe sheri rero je kiruje mbona n'ukuri genda we gusa onke se kubimusaba nukubimumenyesha hanyuma tugurisha hanyuma tugenda tugure hariya ku mucankuzo canke mu kirundo hariya nyine ku mupaka hanyuma tufata abo bananiranye bose bageze rero tubagira indere je mura twokora ivyo nyine ahubwo leta ikiye kwa kigo cikosorera abana biga bose akabegeranya bose tano mwavuyemo gacagenda gashyari kuko ndo abara batarabononekara urumogi itabi indaya ubukobwa bw'umugobwa umwenga nibukikoma kwiyubaha ubu nta mukobwa kibaho bose umwenga ni bakecuru ugasamana nk'impene aho bageze bashikanje nuko je hari igihe yagiye mu kabari igihe kimwe ntumene gusa intebe nore bare ntibakunaniye bashika wewe nayico afise no bivuga ko umuntu atanumwe nujyani ari muto anashaka kumbwira ati aninzanira igikombe cy'amazi ngaho ngo ntumabona vyaye ukamenga sindi umugore wa musaza omega sindi muramukaziwe je sinzi nk'ivyo kurambira ngaro kurandemereza shu ihangana nacho oya yeshe je shaka kuvyemera no kuri barasuzugurana cyane rero igihari nukugurisha njo kubagendera kuvyo bavuga wowe okay urumva reka tubasi tugurisha amatsho tubabira mu busoro basi sibyo mu busoro sava mu busoro ho ayo mahera yogurisha ngayo kwa mu busoro nayahiye none ega wemeye kuduha miliyoni 10 miliyoni 10 je ntaco nzoba nkeneye oya ayo mahera sinkeneye ko bazova ngo nabaririye amahera ayo mahera ico bikora nzoca mpamagara onke tugenda tumbarondere parasera cyo tubakire inzu y'ivyondo y'amatafari mabisi baze kuba ibisigaye vraiment nta kundi uzobona bikenewe uzo kuruko nyine sasha genda teke ni mashonji sawa
No, ushaka uringe staraje. Ibiharage misozi urabijya wenyine mama yawe. None kaje bakora vuga ko tugibagiye bagurishe nga misi yose n'ikindi cyo gihano batagukama ko ibiharage. Ihinde jewe. Abo gazi mbe wavimbize ko byakomeye. Yo umviriza. Baramukaza ngo babate mu cyaho. Iki jenje mu cyanguza ko ni wewe namaze bambuze igihe baranga mu kanyosha kizakizoka. Erega haya muri uvuze icyumviro cyiza ariko ndagenda kubwira. Natwemere bahagurisha. Amatugabure. Jambo amaraje nigire muri Kenya. Kwanza uri umukobwa ufise ibisusu n'ibindi. Ndetse bigera ngo ibihabara bizogo bizogugurira. Ufise ubwo. Hagoye kajya kandi uze ka Sandrine kigira gakiriso kazagata kuba mu rusengero. Je ujya ani wowe nzomuraba tuzogoma nini. Sandrine wowe rero warago. Reka ndabikubwira. Tara kuva harongore ujya mugore ubu asigaye igira ibintu byinshi yakumva ko ivyo byavuze byose ari ukuri. Uburofa gusa. Nambara kubera ashaka kujya mugore baguma mugurira mukoroga aguma yikoroga ntumbanze. Wereka hajya afise basanga bagiye hamwe bagira imitwe tugurisha zishaka tuzunguruka ngo bagore inzu y'ivyondo mu buso. Abiwe Danya kana basubira. Ako nayi. Siga nzoga yishinga ari we mukuru. No urashura bibona. Ibiharage vya misi yose tugiye guhera. none wewe kwanza ndakubaza. Urazi gituma idamwe inzoga cyane. Ndi gituma mwe inzoga. Azi kurongora byaramunani. Abakobwa bose ko muba muvuga. Tasakire nawe uzawigira umukristo ngaho. Wowe uzurishinga iryo shengero rya misi yose. Tenzi ko mwahitire n'ibiharage ariko muri ko muteramira ku bintu bitagira. None grace rero ari mbabura none. Cyane nije naje kubebera ngaho muboye. Aho urica ko ino mbabura nawe wicaye mu gikono ukori. Amba Sandrine sivyo umeze ko kuvuga ngo babate mu cyankuto je sinzo mucyankuzo ni sawa aho baziba jewe sinzogenda umviriza ariko ndamubwira Grace woshaka muri Kenya umviriza muri Kenya none toshishikira kwanza sivyo Grace uwo yaramaze gutora umwuga ducagira mwibarabara bindaye wewe rero wewe banani n'ibyo mu rusengero ushatse naho wemere tugurishe baguha amahera make ugenda wibereye mama pasteur wihebera Imana mu rusengero birize je nshigikira brother icavuga ico avuga cyose nico kwanza wewe sanje ngo bibona byo mugore we kari wagoma muhinza mu politike kwa mu oya ya mugore we nabyo ni mwi ibiharage ni ibiharage bivyibusha muri iki gihe muri ko marana ngamuki igiharage niyo migambi bari musha umvirize Grace mwe utavyumva uyu si umugambi wa brother uri kuraba ni leta ni muri ko muravyumva ino sindabyakanye kari leta bagabo bagoma mu ikike mukiza we baraguhaye we ndabizi unyayasa oya kubera abana bakimugurira amavuta bakimurira mera sikuvuga uko abantu benshi ubu bariko barabobora leta itaraza kuba we sadi yavyemera atavyemera wewe tuzobaza duha iwacu tukigiye wowe wigira wibige mwibarabara wigira je nifite baranga apana kuzoraje sawa uzokwama ngaho ufite mu masaha uzoro kigihabara kikugonga inoti kikubakire kiguhe nikembo tugenda kida akakazogenda guhera kwa pastor bibona nanye nigire mwamuze muri shinga ba pastor ngaho n'abakobwa n'umuhungu none baciye bata n'ibiharage namisandabe none biranahiye ko tugiki saa sita ibiharage gusa kambe ndabiraba ndabicunge basi nagacyoye yesu we none baciye bagenda si umugambi ni mwiza
Nana bagatambara ntakura mama pasteur mama pasteur abandi nabo ntibabona abanyamuci ni mama pasteur Dani umugara umuntu ashaka twakira we serveur serveur wabonye ko ari umuryango utari dukwiye kugisobanurira murakomeye do arifa bashaka kunyegera uburyo kuturya geza n'amasitro ufuta imeza yose zose sitro nafuma yigumira ubunyegere abavugiye mu iyo muge muri mariage yose mu inzoga canke arigiye mu ifa tungu inzoga shaka zurugiye muri mariage y'abakizi ugenda witwara icupa ry'iwavyo bindi nabyo kurazana n'ibikwa kumbwira umuntu akizanira amara akigurira basi n'ibya nini shenge bandakubwira bayo kimwe bahereze sinovyinjiramo nta nzoga ndabagurira icyo ndani yashaka aho si kamwe gato nzira karabu ugururira ndetse ni mama none urayisiga ngasi ndayine nayo mushaka kuyiboretsa bora wasi mtanzi bakia nyumbani na jirani anapata usingizi nagombe sawa yo sawa washiki banje sasa unakuja unacheka cheka hapo unaambia ngo twende unaleta mbabare mbona kubana batugura amasoda nkatwe twimenyereye abana banyamasoda idushira gatebunya Imiryango gwire ayaya ambutiaje egera gutahana Cheri egerina ani sawa nabira kujyama unaleta usingizi unaanza kwa nini uzie primusi basi sema watoto wakunywa soda chukua soda bila primusi tugire Kristo tugire Kristo naganze Kristo tugire Kristo ngatari mu rusengero vuga ivyatutsa okay none ababwiye yuko igihe twaheruka yuko twarase umukiriya wajyanye ariko sorry gato ari umuntu tubona muri twebwe turashaka kumenya wari we ndeka nsabe idi abanze bona yimanzi tumenga ni kumaranye tawangana nabo utazi nabo wakana indero sikirega kuri nakubwiye ngurira ibiyama ibintu mu kanwa bigende neza mugabo kubera atabiya wanguriye mu kanwa biguma binyuga paka biso nohora nawe so mbaze yuko numvise ibyo yambajije ama benshi mwatangaye mugabo kwibazo mufise mu mutwe nimwavyitayemo twebwe kama Mune nemeye kumuzana mu muryango naho namuzanye kuva kera ariko nemeye kumushikiza mu muryango kugira ibi bintu byose bizoba mu muryango azobikurikirane hafi na hafi hama Jesse no muvugira ariko numva usakaje amakamo yuko umwe mukunzi wanje nashimye kumuzana mu muryango hama nawe nyine ashobora kwivugira yitwa Grace Tony wanje naitwa Betty Tony wanje ujyana yitwa Sandrine Tony wanje this is my brothers Dani no nyene Tony wanje nunye nuko nyene ama karibu nakoze kuri jambo hama nitwa Francine nanje Francine yo saba shorera none Francine akuvuga menshi muze murahisha ingeso uyu nawe akaba ari umusheri wanje
sinzi namwe ko mugiye kuhaba wifi wanje Tuzokugira nk'uwundi. ibyo birasanzwe Tuzokugira nk'uwundi. ntawe nzi rero ntabyo nzi Uye tanyura inyauti. Nafu naanza kunikunywia soda. Unaona sasa uro wake? Ase ngo akunywaji masoda. Sio unaanza kunivuruga wewe. Ngese nabona. Sasa shemege karibu. Karibu mwa hii familia ya matatizo mengi. Njoo. Kaza roho tu. Kaza roho. Hapo siku mbili tu. Toka kwenu. Unaponyoka. Nene kuma mujyi mutima ari jambere mu mugo. Ariko kaka wenda kwa. Alikwambia anaitwa Dani lakini kuna wengine jina wananipatiaga. Anaitwa shetani ibilisi. Imwe nakubwiye yuko azosimbura mu busazi. Nakubwiye tumuha inkoni hakiri karanga kuvyumva. Mukaja matanya kubwira umuntu bakibona ubwa mbere. Okay, s'il vous plaît. Nyamanza nyinyi wote ili tuendelee na makao yetu ya leo. Je narengewe nuko muriko muritwara imbere y'abantu. Dani narakwigishije kuva kera umenye ko uzawubaha umuntu wari wese ugiti ciwiwe. Ari muto ari mukuru irifuko mwubahana. Grace namwe ndababwira kubahana uko biri kose. Betty akaboregwe ka uzokugenda ukagirire hariya nyine nakubwiye amatwi watoboje urahebera watobora intoboro 8 ku matwi sinkene bwo busutwa bwawe mu rugo canke mu muryango mu minsi nsigaje kubaho ku isi nta muzosokwana ndakura inzoga wewe nurakuza imyaka 18 utarukoboregwa uzura ngo biya umutwe itabi biki tu Bro, sikiliza nikwambie kakangu. Okay. Nakuheshimu lakini kama matusi hatukuja kutukanana hapa tuambie kilichotuleta kisha mtu asepe chukue njia yake. Ndio. Niambia kusema au kama ni conseil kama kuna nikumshauri mtu. Angetushauria nyumbani. Dani. Sheri wabonye ndakura tubireke tubikorere mu nyi. Dani. Nge bazo kutumara mazangare. Naambie ba. Dani. Umubaye ubaye. Wiyubaye. Sasa ubaye n'abavyeyi ba. Sawa mimi ubaye ni jambo. Ubaye ni kibanza. Mimi kama naanza kugumuka mambo ya kuongelea nyumbani sio kuongelea hapa mbaya anaanza sema ngo nini na nini na nini na nini. Sasa aongee kilichotuleta kila mtu aseme. Umuntu akuze avuga hano. Sawa? Kandi usubikane kuvuga abantu bameze. Reka tumureke avuge aheze aho ijambo umwe urubanza rubandanye. Ngo munatupatia gutu. Wabonye umwana mwiza w'incuti brava sala sante mbongeni hapo karibu mujyango wewe utapambana nawe Leo masoda msinitie tiaje bro Na mie blab. yego shama sisi asumba inzoga nanywa kera Okay. Reka ndababwire basikira mukuru dutahe ko ndabona yuko ahane bidaze ndava twiterana mu kanya. Muri ko mushikwana mutanyoye inzoga. Iyo mu mwazi yewe mwana byagenda gute? Yewe roho mutagatifu. Iyo roho mutagafera waraye. Iyo roho mutagatifu atangendera. Iyo ni nabaguru inzoga nava nkubiswe. Imana ishimwe. Serve. Okay, mu majambo make nagiye kure nagenda babwire ko wa muntu za milioni 10 yamaze kuzitanga. Sasa unasikia unasema jambo la maana. Tungesema vizuri sasa ungesema mwanzo. Bora tumbiri. Acha kwanza nikunyeswe. Arayinyo. Wewe hagaranga uruje kuje. Nene kwa avuza kina yunwa. Nukuvuga ngo za milioni 10 yazitanze namaze gusha kuri konti y'umuryango. Bujya cyo nababwiye yari yatanze milioni 12 ariko byabaye ngombwa ko duhemba abashoye kumuzana twongera turarya n'ikodi rya leta. Beti nyamanza bugira imbere yari kwaratwenga mugabo yumvize ibirezi zigabanuka kana wayino Abakobwa niko bameze abanya abo babiri ni sema nujya musaza wabo. abo bade bayiwe n'utwije igitege Kaka sema kuzama tuzatwumvirize ujambo giza gihumure ryaje. Bavuga bako baramuciye ngo bamutwenga umenga sinzi. Mwana babwire ikosa rimwe ryabaye nare babwiye Imana yakoze ikosa rinini cyane ko mbyariye muri no muryango. Ibyo niryo kosa ryonyene nicuza. Imana yakugize wa kabiri iyi kugira wa mbere ho byari birebire Kuko kuvuga no muryango mutumvikana wo tumuvukana n'inyoni cyangwa n'inkoko. Yafana rayo.
Ari wavuze na yuni. yagiye msamahira Aba bose bavuze. oya yumva Ariko msamahira bazari. erega yumvise miliyoni 10 nazingahe Okay, nk'ura babwiye rero tumaze kuri ikori hasigaye miliyoni 10 uko nawe bigiye nava. Nagombye nimwe abone gwanditse ukabona ni miliyoni 12 nizo mvuge ngo mukuru wacu haramara aturiye murazi ko tabajyanye ngira mu buzima. Ayanje arankwiye. Kuvuga iki rero. Narababwiye ko duteza guca turondera iyindi parasera kugira ngo leta niya bomora y'ahantu tuzotwimukira ahandi zo twarubatse. Tuba kuri parasera ya miliyoni 9 hama umiliyoni tuza amatafari yazo mabisi twubake makazu kazosha kuba karadutunga. akazu cyangwa inzu hapana Mukobwa ntanzo miliyoni ba kuvuga ibiki tutagiye kure tuheze ijambo Dani wowe waguha miliyoni 10 ubu nyene canke twaguhaje amahera wavuze ko keneye miliyoni 2 ndazi ko worara mu kabare na Kenya ni wogendaye Mimi nimekuomba. Mimi nikiharibisha nikivyangu. ngo akarorero umunsi ndagwaye ibihumbi 500 ngere ko ndangura ibigori ruguru warangarukanire na 10 Blaza. Vyo mutana nakubwiye ko tunagize isanganya. Hama amafaranga bakayanyiba. Blaza nakubwiye mama hera yiwanje miliyoni 2. ariko abagenzi babambwira yuko warara mu kabare warusegenda za Makamba za Gitega zaye za Ngozi atakabara na kamutazi nubagira uvuga akabare nakaba yumvirize akabare ka ruguru avuge kamba Blaza tusikizane. Izo tuvyoza Wema miliyoni zangu 2 ni ngiye. Umviriza Okay murababwire rero amafaranga ari kuri konti ndabasubiriye Idi ijambo uvuga wewe niwe mukuru wacu niyo nkorerako sinitaye kuraba ko bose bagenda munsi yacu impamvu Imana yabahaye kuba munsi yacu nuvuga ngo tubategeke kandi bagire munsi yacu tubarere neza ndagomana nk'ijambo kuri umwuma nimuse uvuga rimwe umusimbirana reka manze mu ijambo Idi turagwaye kaze ushire kuvuga amafaranga arahari yapangira umuganda nanguye ku izina ry'abavyeyi bacu bacu nanguye ku izina ry'abavyeyi bacu badusize nanguye ku izina ry'abavyeyi bacu badusigiye urukundo mu mutima yacu ibisi no ndabiye ariko amajambo yubaka niyo yamfashije ikinyamukuru mwamenya muri uyu mwanya mwese ngaho narabasigiye ibere mwese ngaho narabasigiye ibere nanduru nkeneye tuvuze ati imiliyoni mwazumvise zirahari amafaranga yacu tugiye kugura parcelle bazi nabivuga itongo duheje tuzokubaka ijambo riza rivuga ati uzoshaka uza kubaho hano ndashaka n'abavyeyi baragiye ndahejeje reka duhe ijambo Sante Nuko abadukuriye bariko barabivuga aho hantu bogenda bakarondera bakagura hamico bazokubakamwo yaba inzu tuzoyibamwo uko nyene none dutatana kandi twara umuryango ukwiye vrema je kurunovuga nivyo nukuri jewe basaza banje nukuri ndabubaha sana sinobagwanya nta n'inguvu mfise zo kubagwanya mfise je kuko ico bazokora nico nzogira kuko je ndi musi yabo je nuko baratureze gushika tugeze uraza abavyeyi ko bagiye twege tukiri batoya ariko raba ibintu biriko biraba je novuga ko ari ivyo hama we bosi n'ubu dada wanje mbona n'aba bawifi nashitse hano numva induru nyinshi n'ubise induru nyinshi nashaka ndababaze muri ivyo babahanuye bakababwira ntabwo byo ari amakosa nico cyagukuye iwanyu kuza ngaho we musonere nico cyamukuye uri umwana w'umukobwa hirya y'ejo uzogaruka kwa kaka wawe uje kuhicara uramutega mu rugo iwawe we uzonega iwanyu nimuhore amaze avuge ini ndero nta ndero bafise kera narahanganye nabo rero we nakubariye uko waje mu muryango w'abatatizo w'ingorane uzowubona komeza umutima wabwira komeye nawe winjiye uko
kuri wanyuze sura uri gipara reka kumutera iterabwoba sisona kurikiye sinakurikiye mwe batubonye rero ibyabanwe reka basi uyu ntavyazi mugabo yavyumvise reka watimbiye mu rugo arutimbure none ivyo yariko avuga nibi sumu akanywa nk'umuntu nigasize amarangi wowe ufise iyo tane mu kanwa nibo ubona ko amenyo ameze neza avukana mu korogo amenyo yiwe ameze neza ntabwo nabihetane sharaba amenyo ariko nayavuka ndabe ivyo bihatane vyawe ubidasha aya menyo niko mama na papa wamuhura n'abavasere gusa nanumwe ubidasha ico bankunda n'amenyo grâce muri taisez-vous je mutangira ivyo nababwiye je ndarabiyo mutaha nababwiye je nararushitsemo no tushaka tworugukuramwo abana aba babiri batwaye ngahi wanyu batwaye nimugende tuzogera ninazo mchango nambari wewe nambari uzoja mchango iryo jambo ryo kuvuga mucango tuzoduga n'amaguru ahubwo burarikura mu mutwe wawe amanze ndabe imeni yakubita niwacha nakumara kumasiga n'ejo kubishoce wirabura tutarakura niko nyene jani isohokanye je singura amafana nayo Dani ako nasiyo kuvuga ko twe twatwengeye reka basi sivyo reka aha mfise Sandra mfise Grace niko na mama mkubwa mwenye nyumba na bibi mdogo mwenye nyumba na huyu mwe wawili mwe hamwezi mkatuvunja vichwa hamwezi mkatuvunja jifanye sungura unaikuna kujua sungura na simba hawezi kuishi pamoja nimushaka kutumena umutwe no genzo wamena umutwe ndabasubiriyemo kuvubu umuntu yumva ko afise inguvu afise ububasha afise ubushobozi azi kuganza azi kwiyemera tewe tuvuza ati tugiye kugura ugatongo aho dushaka hose ako jari yapana mu busoro baja muri Kenya bagira umugambi wabo turafundise kwete tumadutaye muhira tabirebire omi ndakurahi wallahi era ivyo na usoro uyigura jinzo na none jengene ya mafaranga yiwanje ndikora umugambi wawe ifana saba tukumagenda no yavuga ndayibasubira urazana uburofa ngana auri studio hatari kitakana ka hapa tuko kwenye bar tugende murugo mimi kama mtu atie zangu nende Kenya siendi sawa na nyumbani utakutana nimefunga wala usinya au utaingia wewe hapa angalia mwenye mkorogo pale jamani nimevumilia kabisa unasikia kuvumilia kama ni naho tuzanye muri muremo undi wa Kanyaru azana Kanyaru nga kwase na kwa nyoko mukumanda unasubiri ni pita hapa twende nibiki kwanga ngalo nibiki niache kwanza nibiki kwanza sheri muleke niache mnaona kuvuno musi sizo subire kona mu rugo waborewe harayo manyama naje basenyere nzojimu muzombutse uravyumva uvuze amajambo menshi naco bimaze kago katari muhira ibindi ati mu kabare hakume abantu bakuze bafise ubwenge bizi bayitahura fini abana mu rugo kumesura impuzu z'abana n'uyu na be impuzu z'abana jewe jembe mu yakumesura impuzu muri hende rada nataenda na be umva idi je nabwo mbaye umuboyi siko nabwo mbaye umuboyi kuja kumesura impuzu n'abana dufise kuravuga rero je nabwo mbaye umuboyi inzoga nzozinywa ndazigura para kuza mutusorera ngamba aisaje chatitangwa kunzumira no na una tatizo tena akandi na udahani n'imbwa bizaniye yego urako bishoboye wewe urabona ivyo wanani wewe mu rugo ivyo wanani jewe urudoviko gitiko ndakurahiye nimepatikana irukane n'uyu nabibonye asante avuge ati n'amanyama sema uyo nararengera ako nuko kabangaceka muri toilette kakara ijoro ryose iyo nabi we urakaje urugwa none anshaka iki ngo nahise ndabasiga turatahana yagafise amanyama gafiriza ngoma dutahe Dani ndamuhana n'umwana muto nga karafise inguvu gitondere aguhakije sha yagomba anyicira umutama mu bosi yagiye n'ujya muhungu
gusubira hari ibiki wewe ujye gabwiza bakora ameze muza reka dushimire abavyeyi batwibarutse aho bari Imana ibakira umugambi bwabo kandi ibahe uburuhukiro budashira twese bishoke ko ari n'indi miryango yaje nk'uko ariko je ndarushe mu mutima ku mubiri nditanga ariko nitangira banyishura inabi ariko nizera ko Imana izompemba mu ijuru nta kibazo. Beti uracyari muto urakumbura ugende buke bw'isiranyerera kuko ukabona witwaye uko uri kwitwaro ari kubandanye nta mwaka uzorira udatwaye inda wewe kandi uzomenyutse ute mu bintu bibiri guhinduka garase uje baramwugaye niyo mpamvu ubabayeho nk'igisigo muri make ikirara kibereye ngaho nimba nawe ari byo shaka bazokugara no problem utarakuze n'imyaka 15 kaje mu bumaraya ivyo wita umunezero hariho umunsi wezo guhindukirira ugasikara uricuza je nabarusha ubusazi mwese je najyama n'abahungu 10 ku munsi abahungu ubona anyatasi abakobwa bagucyata kada yuja mu sikiwe grasa ragahambirwa n'ubuvyiwe abakobwa 10 ku munsi abagore abantu nane bamaze je namugore narashaka nta mugore bayimutera gute baramwugaye cyagiye ko muganga twari twagiye mu biki reka kumbwira oya yeshere uzi inkuru nyinshi yeshere byo sivyo mukabareshere oya reka nabivuge bavyumve reka nabivuge bavyumve bagenda abantu babikire basakabanga ntacu no je nababaye bikira basakabanga babikira akabanga banze ko tumwakira turamwakira namaze kubivuga urumi ruranyerera biga kabangashi nawe nyimba ushaka bazokubaga no problem ariko uzomenya yuko nagukunda Beti Bogana nyandikiye yuko bizokuba ko vyose ata service zose gusaba iwanje nshaka inzu imeze neza hamwe nzogenda nyene muri jardin nigira muri piscine ibintu bimeze neza kuko abo bose bafite twabivukanye natwe twari dufite amazi ariko urana ko amarabara yose yabomaguye ariko kimwe gusa nuko twitwara neza reka dutahe mu we haguruka utahe mu giti we beti haguruka utahe mu giti sabwe burya bajya abantu tudafashe ingingo nkana babo ntacyo twoshika kandi hari igihe biba ngombwa umuntu agakoresha ingufu rero jewe sico kwemera yuko abana bangara mwarabara batagira aho baba tutaradusigiye muko amahera n'abazigasha mu ntoki niyo borasa hejuru ntabega kwagura itongo moi je fais pour ça stan hari nyungu ndabifitemo none ajya amahera yanyu no mugabo muvuga ati tubufite ndabahereza ariko nanzi condition ni wanyere muzogaruke nagutahuye neza cyane gose je kuba narahindutse n'ubuntu bw'Imana kuba naravuye muri bijya bihe nkaza mu bindi bihe niko Imana yari ikeneye yuko tuza tugafashanya we kuntu watureze siko je ngiye kurera bajya batuvuka siko je ngiye kubarera je nzokoresha igiti kandi mu kugura ijya tobo ijya niyo nama yanyu bazokumva gusa iwanyu ni ngaha atakuvuga amajambo menshi iwanyu ni ngaha udashaka ntugire ubwoba yuko azoza kuyirira mu ibarabara ntazo bari umwana wambe cyangwa wa nyuma kuko hari n'abamarayika bava mu ijuru baza ku isi baje gusa kuyerera gusa batatu
none kuki abana b'umuntu bumvira ikigongo gushika none wewe kubeka ugomba kwiremera kwihinkazi kwiha isi yose kubega mu mutwe fata ingingo nyerugawe ubabwi teye kubigufasha kandi n'inguvu nyinshi bajya abana tubatahuza ikintu kimwe rya jambo wavuga ni ijya nyine mwatwishe tukira abana mwanze kutugora tukira abana ariko Imana ishimwe yuko jewe sinafashe umwanya muremure wo kubana nawe naracomoka nkanywa ngana za Uganda za nkagaruka ariko kuva natangije kubana na wewe nagenda hinduka bukebuke sasa wamaye jambo yari narishikirije nango manda kumva ijambo giwe rya nyuma uma nka jewe hajya warimaye muri bose ndarivuge muri bose nawe nyine umbwira ijambo rya nyuma icyo tugiye gukora mama ragamugaye turi babiri nuko ugende karamira itonde nemo mbona zijya nduru zose zaba ye mu nama nari ndabizi ko ziba nemo mbona se ubona inzoga ashimukuni muko akoresheje umutwe ajya gukubitwa ibidacu Agere ifani mwe yababoreje yabatesha mu baraborwa mu mutwe mbire wabujya mu byo yagize kwata bayibo okay dina byose twovuga reka tugende dutahe je no mu mutwe ndiko nabone fundika ijambo rya nyuma dushikize ijambo rya nyuma gende Prasera mahera arahari nabikubwiye borodero nguye nyina yashize sasa wana kwageze ikintu cyiza agize ikintu cyiza cyane gose Halo Bite Gaspar nyaga myinshi kweli kabisa yego wapi na chupa ndaguhamagare kwe chupa nararihevye muhungu kuva kera ahubwo rero nagomba undonderere itongo kuvuga n'imiburi y'imiliyoni 9